Frank de Jong nico kibazo umuntu ashaka kariyumvira ati ntiyoshobora kuba nziza idafise cyane bano zino yerema zibiri harimo Pedri Gonzalez na Frank de Jong peut-être nundi mukinyi umwe mugabo babiri bakaba bakoraje mu bakino uvuga ngo bambere kugeza muri kano reka nsanga karore bwana Dijk mbega Barcelona nziza yafonctionné neza yari fisa mediateur bitwa gute Barca muri kahise yabaye nziza ikomeye cyane ku isi yari fisa mediateur bitwa gute bameze gute bakina gute ifise André Iniesta ifise Sergio Busquets ifise na Xavi Hernandez iyo Barcelona buri wese aravuga ngo ni gute nza baravuga ngo hari umukinnyi cyane Lionel Messi batunze muri equipe ati ariko ni gute tuza guhagarika iyo bita trio y'umukinnyi bita Busquets na Xavi na Iniesta urumva ni ukuvuga ngo equipe yo gukina muri medera kubyo buyibura Messi no kacamo aba wa undi w'inyongera aza kuhonona burundu agahita kurangiza aze guhera heza sivyo aza guhera akatika kozwe nande kakozwe n'umugabo nago bagira kuri batatu ino Barcelona meshere zami reka mva kuri Barca gusa mvugi equipe zose siko bona Dijk ni sawa nashaka nakano kuri equipe Paris Saint-Germain iyi Paris Saint-Germain kumwa kweze w'inkino harageze tuvuga ngo hamwe yo vunikisha mediateur babiri babo bari mu kibuga swat Vitinha yo Neves mbega iyi Paris ko gute hari ubwiza bwa Ousmane Dembele bugaragara kubera ko Vitinha kara fonctiona neza cyane hari ubwiza bwa Desire bugaragara ko Vitinha kara neza iyi Barcelona n'ubu tuvugana Lamine Yamal azogaragara nk'umukinnyi mwiza kuyiwinga kubera ko hari umediateur kana muserve imipira myinshi kandi imipira imushikira neza cyane mugihe rero umugabo abagabo bateko bakina neza Lamine Yamal azokwisanga hehe azokurubuzi bugira kuri bubiri ndaza kurondera umupira ninge nje kwerimina umvuga ibintu cyakora ariko mu winga abwiriza ko ariko umurongo avuga ngo nza gukora icyo no kwitaka ndakora icyo no kwita block nza kudefenda mu gihe atampira d'office nongere na attaque sinza kurondera imipira urumva icyo kintu ariko nisinda muri kakazi uvuga ngo ndaza kurondera umupira gatse mu kibuga nongere nje kudebloka station nje gucengira ku ruhande biza ko bimugora cyane mu buryo budasanzwe twaramenye Lamine Yamal akironderera baro kubimugora mugara Lamine Yamal ku ruhande ukamu imipira myinshi araza kuba debloka station bikagenda neza reka nemere ko Lamine Yamal n'umwubatse mu byo gutanga assist siko mbega assist iyo mipira imushikira n'umukreateur mbega iyo mipira gira créer iva kwandi imushikira ivuye hehe niwe yironderera hari umukiriya ibita Pedri abikora rero mu gihe Pedri atameze neza ninde kuza kubikora kugira ngo Lamine Yamal aronke imipira biso ko ikibazo gikomeye cyane ku munsi w'ugiye equipe ya Slavia Praha ni equipe byagaragaye ko yagiye kubloka abakinnyi bita Frank de Jong bita Pedri Gonzalez para bloka neza cyane ninacho gituma uvuze ikintu bona ridiko yavuga ngo hageze igihe Rafinha yava ku ruhande aca kondera imipira gatse mu kibuga ni kubera iki hari abakinnyi babiri beza equipe Barcelona itunze byasa ko akeneye ibya bintu byabo baba brote Rafinha yavuye ku ruhande kakazi ko yagatage kondera imipira ngo azakora hakazi kiwe uravyumva akora ibintu by'inogati bigo bigera kuri bibiri rero ko ngo ngiye kuraba kuri Barcelona ego ni equipe collective ariko hari ki elements ziba zirimo hari abakinnyi babakomeye indani muri equipe of course bari mu bandi mu gufasha equipe mu gukina ariko ugasanga abo bakinnyi bigaragaye ko badahari neza mu buryo bwiza mu buryo bw'imikinire Barcelona isi bafuti reka ko yakane karorero match ya Chelsea Pedri yabaye mubi Yamal byagenze gute cyaciye paranga Yamal yarakinye wapi baciye barayitsindwa urakoze match ya Paris Saint-Germain Pedri yabaye mubi Yamal byagenze gute hose byarasa match ya El Clasico bakinye urukino basingwa bibiri kuri equipe ya Madrid Pedri yari mubi Yamal yakinye ari yabuze Rafinha hari Yamal yakinye nashaka nakwereke ko ijana kwijana ibice hafi 85 kwijana mu gihe imediane ya Barcelona Frank Pedri ari babi Barcelona uzobura Rafinha umubure completema uzobura ubitara Lamine Yamal completema umubure na nimero 9 umubure completema ubundi Barcelona avuze ikintu kimwe umunsi Barcelona kama yajiga kingo na equipe iza gufata mu buhungu bugera kuri bubiri mu fere butiye ubwoba Pedri n'ubitara Frank de Jong na mediateur utubwana ku isi bakomeye cyane mu buryo bwo control rukino ubita Frank atwariye shaka Pedri atwariye shaka ukaza kwisanga equipe iba destabilize irabona ku ruhande rwanje ngiye kuraba uburyo basane kinamwo ni equipe collective ariko yubakiye kuri abakinnyi bara ko bari ndane muri equipe bagaragara ko niwo mutwe erega ushobora kubura isuzestima kandi umukinnyi mwiza hari abakinnyi usanga bari muri equipe bigaragara ko batabwa intebe y'imbere mugasana bakora akazi karengiye akabandi babuzuye babahari buzuye hari ahantu rero ngo kurani rwanje giye ku munsi wejo equipe basabya nkiheye equipe ya Slavia Praha yiramaze kumenya ko Barcelona ubwiza bwo hakati mu kibuga kuri Frank na Pedri baraza barabroka ya mipira Pedri atanga ku ruhande yisanga equipe imaze kuba imushira kuri pressing bisanga Rafinha nta mpira kararonka myinshi yisanga n'uwo ni Barca of course n'umwana kiri mu mpira yarayitakaza yagiye kubana naronka reka zambega iyo mipira yose ingana gute ni ku rugero Lamine Yamal habwa na Pedri Gonzalez si ku rugero kuko na Pedri tubwa kuri match yeje ntibaye mwiza kurushwe uko yora bitanga uko akora mu kibuga muri Barcelona ariko yaje byagaragara ko Pedri yasubiye inyuma cyane mu buryo budasanzwe rero bigaragara ko Barcelona ububwiza bw'abahungu bagira kuri babiri
ni ikibazo gikomeye cyane nimwe n'amavuga ngo hakeneye kwigwa indi strategy yo kurambega ni bande bakinyi bashobora kuza gutanga n'imiburi bice 50% by'ivyo Pedri atanga n'ivyo Frankie de Jong batanga kuko batari mu kibuga mu frere bigaragara ko Barcelona usanga iri hasi mu yo kuba kugura urukino kanatsinda n'abakinyi bona ko dufite ngo nibeza nini afinya n'uwo bitara Lamine Yamal hari match no Rwanda amaze kubona kugurira bona Ridik zama match Lamine Yamal yabaye mubi kubera Pedri yabaye mubi nuko n'ubundi burorero bwaho Lamine Yamal yabaye mwiza kubera Pedri ari mwiza Hecho kintu rero n'ikintu tukabanza ngo Barcelona ni equipe bigaragara ko iri collectif ariko harabakinyi bigaragara ko babaye babikurusha equipe na hitam iba mbikurusha no munsi arabisiguye neza bwana Robert Houston no munsi ko twumvise equipe se Barcelona idafite izina rya Pedri Gonzalez idafite izina rya film nako Frank de Jong equipe se Barcelona iterekana nuvuga ngo urugero rwabo gwiza kuko vyari bikwiriye kuko yatanze uburira avuga ngo mu gihe Pedri Gonzalez atabameze neza Lamine Yamal ntabwo yigira aboneka neza genda urabe no ku mugora wejo twabonye Rafinha nawe atameze neza biva nuko Pedri Gonzalez na Frank de Jong bameze neza kuko vyari bikwiriye uno munsi ikibazo mfise ko ku rukino rwa Copenhagen Barcelona y'ukina idafise Frank de Jong kubera ikarata y'umuhondo ejo ituma atazoboneka ku rukino rwa Copenhagen uwitwa Pedri Gonzalez nawe twumvise muvuga ko agihumara hafi indwi zinishe kuri 5 ariko kandi nabonye ne kunyamakuru novuga ngo ca Diario ci Madrid kivuga ko agikumara hafi indwi 3 ariko ni uko biri kose ni hagati ya izo ndugine dufate hafi hagati y'indwi 3 na 5 ni nk'ukwezi kumwe basi n'indwi imwe canke zibiri yes uno munsi rero Pedri Gonzalez ataza kuboneka kuri urwo rukino rwa Copenhagen Frank de Jong ataza kuboneka mbere wanashaka na Pedri Gonzalez ho ntakikubona naboneka mu zindi nkino za La Liga n'ahandi hatandukanye ubwo Barcelona igiye kubaho gute idafise amazina ashaka kuri abiri cyane ku rukino rwa Copenhagen ariko bafata nko gupfa no gukira kugira ngo bisange mu migwi novuga ngo 8 izogenda itagiye guca muri barrage byo kwa mbere novuga ati mu Kiswahili novuga ati ngoti Mungu akikupa ukilema hawezi kukunyima mwendo mu Kirundi naho ngo bavuga ngo iyo uvunitse ngo wiga gucumbagira suko nuko nyene Jesse no kwizera neza cyane namwe mu majambo agenda aravugwa y'abantu ngo FC Barcelona ngo kwari buze ngo Pedri Gonzalez ngo ugiye guhura n'ibibazo ego hari utubazo tumwe tuzogaragara mu FC Barcelona ariko si completely ngo ugiye guhura n'ibibazo mbe basha FC Barcelona ntiyabanye na Andre Iniesta ari mwiza cyane akomeye ku mugabane w'isi ku mupira w'amaguru ntiyatandukanye na Iniesta baratandukanye Barcelona ciyifa mbe basha FC Barcelona yabanye na Xavi na Iniesta imyaka ingahe idatwara UEFA Champions League kandi twite ko ari bo bamiriye beza cyane bakomeye kandi batwaye nyinshi ariko nizo aheruka no batwaye je rero ibyo byo kutwara cyangwa izo ariko no bazitwaye rega ukoresha kwa minimiza no batwaye baseze 5 muyo 5 bafite mu zine aho biri kuravuga Iniesta afite zine Xavi zine no Busquets afite mu zine erega Barcelona gutwara Champions League 1994 ne twara Champions League ya mbere batsindiye igitsindo mu bitaro na Dokoman mbwira batwaye 2010 gusa erega nako tugera buke batwaye 2010 na 2015 bari kumwe na Barcelona Robert Mpamvu bitwara muri sansi yo guharira kadukore amakuru sivyo ndiko ndaharira mu nyumviriza basivyo ngomba mvuga batwaye 2010 none Champions League guhera kwa batwaye 2010 canke 2009 sinibuka neza nyibuze iyo batwaye ko Ronaldinho 2006 2007 ariko mumbabarire uno munsi bose bari mu kibuga bose Modeste uzunyandikire kuri WhatsApp tuvugana bibiri ngo lidike mwana hanje ndagukurikirana kibondo 2006 2007 bari muri Barcelona bari kumwe 2010 bari mu kibuga 2010 bari mu kibuga 2010 na 2011 bari mu kibuga oya ngomba tuzi kuri Champions League batwaye bari kumwe tugere ku mwaka yego pala 2006 bari kumwe neza cyane batwa Champions League yego 2007 bace batandukana izi bari mu kibuga bose bari kumwe bari muri Barcelona batwa Champions League ashaka kumbaza bya bibazo nka bya bindi ngo ntagiye bazibuze
Reka nta kipe. oya tugende buke Nivyo kunsigwa navyumvise reka. Ah. Umbaje ngo Demis ngo ntibari mu kibuga so kunsigurira. Reka navyumvise. mwe mumbandanirize kuri sije ndiko turiko Je ndakibwenge mwe bwana. kuma mubazanya ibi vya 2010 ari Reka ndakibwenge bwana. reka tugende buke buke rero reka tugende buke buke manzo ndeke sigura ariko ndeka sigura Sigura nta kibazo. novuga ati ino FC Barcelona kubura Pedri Gonzalez sico kigezo je kubwanje cyo mbwira ngo mugiye guhura n'ibibazo yego nivyo hari tubazo tuzogaragara muri FC Barcelona ko bidafise Pedri Gonzalez ariko ntaco usigura ngo FC Barcelona mugiye ngo kuci tsindwa ngugiye guce ngo itakaza ngo vyinshi cyane ngo ko bize Pedri Gonzalez ndakurabira ahubwo na Klasema uri kuranyumva kuko hari n'inzindi nkino nyinshi FC Barcelona yatsinze idafise Pedri Gonzalez ariko je mu kibuga FC Barcelona hari ukuntu ihinduka kubera ko urabona ati ijana ko barakina hari ukuntu itarikira tu convaincre cyane kubera ko habuzemo Pedri Gonzalez ariko sigo rupimo cyangwa sigo rugezo ko ucavuga ati ngo FC Barcelona bugiye gutakaza cyane kandi FC Barcelona je nayigereranyije n'umuntu bwana Redike urabona umuntu yego wowe ngaho no munsi eh buri gimba cyose kikuri ko gifisa akazi neza cyane uri kuranyumva yego nivyo ngada kitafisa kamaro cyose kirafise akamaro nagira mvuga ati urabona nubwo n'ingohe ingohe zirafise akamaro ibibazo ngo ziri kuko nyene ngo atacu zimaze byose nta kintu kimwe uri kuranyumva ariko hari igiti hariyo igihimba rero nyamukuru wowe ufise uvuga ati iki kweri nico ngenderako cyane cyane nico giha n'inguvu ibindi byose umutima n'ubwenge twarize formule y'umutima wega urashobora kuba udafise ubwenge ukaguma ubaho utembera ntugenda ariko umutima ufuye urasigara oya bugiye umutima ufuye ntugenda ubugiye pe uri kuranyumva ariko umutima wugwara ukaguma uriho urabaho sivyo ubu n'ubuhinga bwaraje umutima washobora kuwugukabira ubuhinga bwaratembera ujya mwanya bagukabira bakawukuramwo ataragushyiramo uwundi nugumuhema nubaho neza gose uri kuranyumva je Pedri Gonzalez kabasi ndamugiranye n'umutima muri FC Barcelona ucumbwira ati rero umutima ugwaye amaboko aceka gukora umutima ugwaye amenya aceka guhekenya ariko ingufu ziragabanuka bwana Houston uri kuranyumva hari bimwe udashobora gukora rega n'amaboko acisa hari ibintu udakora ingufu zirahera suko bimega bwana Robert navyumva sivyo n'izuru ricitse ari byo udasubira gukora kandi uwo mutima wonyine ufuye ntice bisigwa ngo ucupfa ese kuno munsi imwe muzikase ntupfa umutima ni uhema erega impemu zivana ku mutima mon frère umutima uhagaze n'impemu zirakatika uri kuranyumva ariko ni mwe muzikati satangwe gukatika imwe n'umutima ura ivyo kunda kimwe zitangura hatangura umutima mon frère urumva reka tugere mukebwe rero FC Barcelona yigeranyije n'umuntu hatangura umutima umuntu igihimba kimwe kivuye kurabona ati hari absence y'igihimba kana kiko kiragaragara ngaha rero ntacu mbwira ngo yego nivyo Pedri Gonzalez ni mwiza mu kibuga arafasha umubiri byinshi cyane no mu FC Barcelona ariko si wowe wenyine ahari si wowe wenyine uri kuranyumva urafata ukirisha Pedri Gonzalez ucukura haba winga nka Baramina na Barafinya ese de ibikorwa bya Pedri Gonzalez biragaragara cyane biraboneka uramubona ngo kwa guno rusanze umumenyero umubona kuko hari umuntu ariho mu kibuga uri kurumva adetermine ibikorwa bya Pedri Gonzalez arakora arubaka akagora byose eke ya nyubako yakoze uri kurumva ninde aza kuyimarira ibyaza umusaruro Pedri Gonzalez yubatse neza ahaye Rafinha acamarira neza Pedri Gonzalez yubatse neza ahaye Lamine Yamal acamarira akabikora neza eske Pedri Gonzalez ega nejo Pedri Gonzalez yarubatse ariko imipira tumbe kwa Runi Badge yagenda gute Runi Badge cyasubiza inyuma kwa kundi ariko Pedri ngo yarubatse mon frère ko twarabiye match hamwe ujya Pedri yari a 100% ko tanga umupira mu kibuga kweli byari bigoye ko mbwira basi mbwira Pedri nka action zitatu uretse ijya assist yahaye Firmino Lopez Pedri Gonzalez mbwira nka action zitatu basi yakoze wovuga ati zinda zemera yarazikoze ntiyari mwize John sindi ndiko ndagusigurira reka nakwereka n'imipira atakaje yavuye mu danje nta mipira yahaye myiza yahaye Runi Badge nta mukinyasha kuva mu kibatanze assist uri mediateur utanga umupira akarorero basi nta mipira myiza yahaye Runi Badge mene byobaho uri mediateur kuva mu kibuga ndataha umupira ushika umuntu eske iyo mipira yahaye Runi Badge yigaze gutumbera kwa Lamine Yamal ibyaza umusaruro akashikana hasi nawe kubonekana kwa nawe byo kwaka kuri match rero yari mahe biranka mu frere kuri match ya Prema biranka ivyo kutabitahura iyo mukinya vyutse na bintu ngo ni Barca aguvuga ngo Barcelona ku munsi ivyo byankiyehe reka so ni Barca wenyine Rafinha kutamurija kumega Rafinha byansa kubera iki reka ko ushaka kugira ngo ni Barca gusa mbwiye Rafinha byansa kubera iki no saka kusigurire reka tuko tuganira tubwira abantu badusigurire ego ni Barca byaranse
kubera Pedri Gonzalez basi karorero Uh-huh. Pedri Gonzalez yavuye mu kibuga atama assist atama pass nabira hayera ni Rafinha naco cyo mu Atazine haye mediateur Rafinha. naco cyo mu mediateur hambe ndetse ava mu kibuga atanze imipira ishikira umukinyi ahubwo mbega Pedri Gonzalez muri bwo buryo bwiwakinamwo yari mwiza kwe kabisa ijana kwijana nuko umengo ega ikibazo cawe nuko umengo kura bishingira ngo ububi bwese bwa FC Barcelona ngo bwagaga ngo kwa Pedri Gonzalez yabaye mu siko Oya, soko bimeze. navuze ko ububi bwa Barca bugaragara hehe apara ku munsi w'ejo gusa bugaragarira mu gihe mediane ya Barca kira fonctiona mu buryo atari bwiza iyo Pedri aba mubi Rafinha akaba mwiza uri kuranyumva iyo Pedri aba mubi Rafinha akaba mwiza nagira Rafinha araba mwiza Pedri atawuri mu kibuga reka nicyo ukunda Naraba mwiza ni gake ndakubwije ukuri zimparura inkino muri La Liga zimparuriye ndakubwije ukuri bwana Yustoni mparura igihe Pedri yabaye mubi Rafinha akaba mwiza na Lamine Yamal eka dusubire mu kibuga mu nkino za FC Barcelona aha nari ndabahaye amasegonda eka dusubire mu kibuga Angahe? eka dusubire mu kibuga na equipe inkino Pedri Gonzalez Sewe atagaragara mu kibuga. ndamuhaye akarorero kagaragara uburarira bugaragara kuri Lamine Yamal yabaye mubi Pedri yabaye mubi nawe nyine uca ubimbarira nawe izo nkino Pedri Gonzalez yabaye mubi Rafinha akaba muzima umvireza reka Pedri n'undi muntu mwe munyishura ikibazo nababajije Barcelona igiye kubaho gute idafise Pedri Gonzalez reka ramana asigure ntire bwaheze asigure nyene mugabo mumbwira iyo biko biraje kuko equipe yitwa Copenhagen no munsi ifise ikibanza novuga ngo ca 20 na kangahe hari ca 25 numva ntihenze Copenhagen iri kibanza ca 25 25 itsinze uravyumva iza kuba iraba imbere y'indi equipe kuko imbere zabo hari ama equipe amwe akararo kuko ikibanza ca 24 akigizwe n'ino equipe yitwa Olympiacos amanota 8 Napoli ifite amanota 8 Copenhagen ifite 8 nuvuga ngo mu gihe yotsinda ikija muri ya ma equipe aza kuja muri barrage nuvuga ngo ma equipe ko arabiri ya Barcelona ya Copenhagen bose baza gukina umwe aronda kuja muri mugwi 8 ya mbere uwundi nawe arondera kuja mu migwi 8 nako mu migwi 25 ishobora kuja muri barrage. Barcelona yatsinze umugwi wa gatatu muri La Liga tugenda bukebuke ariko vyumva banzo nyumviriza utancira mu ngo vya Barcelona nakumvirize reka tuyagire urabanza ukumviriza umuntu reka tuyagire kwa Ritiki ngoma ndamutahuze Robert Barcelona yatsinze Barcelona FC Pedri Gonzalez ko turayaga Ritiki ko turayaga ariko dufise sije turiko yego twayirengagije bishaka kumenya adusigurire neza Ritiki twayirengagije gusa ubundi nawe nuko wabaye butwinjiremo tutaraheze yacu ndakwikirarifya jewe mugira ikibazo neza ko kwishwa neza cyane kandi mu buryo busobanutse Barcelona yatsinze umugwi wa Villarreal wa gatatu muri La Liga uri muri course yo gutwara igikombe bayisumbije possession ibice 80 kuri 20 yego ibyo dafise Pedri Gonzalez ibisinzo bibiri byatsinzwe na Rafinha na Lamine Yamal bibiri kubusa bavyemera yego Barcelona yatsinze Elche idafise Pedri Gonzalez Elche ni muri La Liga ko urambarira La Liga urakoze cyane Barcelona itsinda Celta Vigo Barcelona itsinda Atletico Bilbao Barcelona inganya na Club Bridge muri UEFA Champions League uri kuranyumva urakoze badafise Pedri Gonzalez urakoze cyane uwashaka kumijambo ndakwishira nyene nyishura ndabaha iminota ibiri yose akarore gatoya zo mubivuye nta kibazo wambwiye iminota ibiri zo bihe cyo dije kwi ako sidishira ikibazo mbagije bwana Ritiki ndaza kucishura nta kibazo ivyo murimo izo nkino umbariye match igaragara ko yari ikomeye match yandi ya Villarreal siko iyo Villarreal tuko turavuga genda muri UEFA Champions League performance mu byo meze gute mbega Barcelona izo zini nkino yatsinze equipe ya Club Bije bitatu kuri bitatu Club Bije ifite urugero rungana gute ku buryo yohangara Barcelona bitatu kuri bitatu mbega urukino wararavye nimba match Club Bije Barcelona bayice bagomba bayice yego n'icyakane cyaragiyemo baragifuta uravyuka bwana Ritiki Club Bije n'icyakane baragifuta sezi natanze igitsinda urukino rwarangiye FC Barcelona FC possession 77 ivyo vya possession ntibindaba mbega bubatse gute urukino possession muri FC Barcelona ifashwa nande gukina umupira bwana Houston siko gukina possession itagira objectif est-ce que mbega Pedri Gonzalez ari mu kibuga afashike equipe ya Barcelona est-ce que Pedri Gonzalez mu kibuga ni watsindira FC Barcelona ni organisateur wa equipe aza kuba mu kibuga Robert nina yo mbiriza bwana Houston ndibona gutahuza neza mu kirundi wala Pedri Gonzalez biza kubwira Pedri Gonzalez mu kimwiza je sinamwanza yego uri kuranyumva ariko wewe kuramo ubwo buremere yaho umengo Pedri Gonzalez abuze mu kibuga FC Barcelona ntaciri siko navuze nso gusigura iki bwana Houston Pedri Gonzalez ni Pedri Gonzalez yava muri FC Barcelona cyo tubibona niwe yorganiza equipe ya Barcelona neza cyane
Pedri Gonzalez equipe ya Barcelona Organisation y'umugwi ishobora kunganya na equipe ya Club Brugge bitatu kuri organisation y'umukinyi Pedri Gonzalez mu kibuga kwa FC Barcelona Eh. ifasha FC Barcelona kuduga hejuru cyane kuri possession. no gutsinda bitsindo création des occasions mu gukrea ama occasion Pedri ameze neza usanga Lamine Yamal ari mwiza Rafinha ari mwiza ugasanga equipe igiye kora ama occasion menshi Pedri Gonzalez n'umwana materi doje. equipe ya Club Brugge Amakreation usanga ari kakugwa cyane na Lamine Yamal na Rafinha. equipe ya Club Brugge ivyaragaragara ko equipe irekera kira umupira ugutembereza umupira ariko muri création des occasions mu kurondera ivyo bitsindo mu créer ama occasion menshi imbere y'igori rya Club Brugge biko biraha kubera ko nta Pedri ari mu kibuga gendera equipe bakinyina equipe ya Paris Saint-Germain Pedri ari mu kibuga ko nta mukinyi kagaragara nabi mu rugero rubi Paris yariko iratembera kuri Barcelona ni inshuro nyinshi bugaragara ko Pedri atari mu kibuga kwa Barcelona yagira kina possession kuko niyo philosophie ya equipe ariko muri création des occasions mu kurondera imipira mu gukrea danger kuri equipe adverse usanga biri hasi cyane ku rugero rudasanzwe reka ngire ko nishikibazo watubajije wajije ngo Barcelona sans Pedri sans Frankie de Jong birashoboka bigenda gute mwene wacu jewe ukuntu je nimereye ndanariza nkaraba mbega Pedri Gonzalez amaze akamaro kameze gute muri equipe ya Barcelona mbega uyu mukinyi bita Frankie de Jong afite akamaro kameze gute muri Barcelona siko erega butubona bona ridike genda ya Barcelona nyine yubatse ni Barcelona ifite ama element ego ikintu collectif ariko harama element igira ko harama element abuze bibi kibazo gikomeye cyane ego irakina kuko ndi equipe nkuru siko uwo Casado yambaye equipe ijezi ya Barcelona kubera ko yakuye muri La Masia azice no kwita kana mutima ka Barcelona na cyo tumari ari handi namaka Bernard ko kuntu siko iyo rero muri bwa buryo bwa possession gutembereza umupira barawutembereza kuko niyo kamere yabo niyo nature niyo bakuze bonka niryo bere bonse siko niyo bere bonse ariko muri bwa bwiza bwa Barcelona bwa nyuma hahande hasama matiritse yo kukrema ama occasion mbega Barca bikira mu buryo meze gute erega Frankie na Pedri tena kugira ngo niwo mutima Barcelona niwo mutima mbega uko bivuze Houston iyo mutima uhagaze cyangwa umutima utarimwo cyangwa ugwaye mbega equipe irafunctiona neza ego hari amashami siko reka nubwo amaboko nico no kwita ibintu bigize umubiri siko niyo namaboko reka akora kubera ko umutima umeze neza sibyo mugire Pedri n'ubutara Frankie de Jong babuze Barcelona iza kuba iburiki ni ikintu kimwe gusa bona diki uzotangara Barcelona pose izoyikina neza pose izoyironka kubera iki iyo position irakora ko Barcelona ni equipe muri nature ni equipe ikina jeu de possession yes buri mwana ari hariya kuriye muri La Masia akina jeu de possession akina umupira mu cyo gutembereza ni tic tac buri mwana ari hariya arabizi kari tic tac siko iyo philosophy ni nature barayifise ariko ikintu bazobana n'igiki ubugi bukubaka ubugi bugutsinda ikintu création des occasions kisobura kuri equipe ya FC Barcelona kuko abakinyi babiri Frankie n'uwita Pedri nibo beza bafise mu byo bintu byo gukrea ama occasion sibyo Casado na Maka Bernard barakina umupira of course ko nabana baramase barawutembereza ariko muri cyagiye cyo gutanga imipira nyanyuma niba ndatsa kwikora nko bikubona Frankie de Jong na Pedri Gonzalez usanga ari kazo gikomeye cyane ego Barca yotsinda ariko yatsinze mu buryo meze gute erega na equipe ya Barca nubwo yobura na Lamine Yamal amezi 3 niyo cyo gutsindwa iminsi yose ariko uravuga ngo Barca yatsinze ariko twavuze ngo Barca yatsinzwe irakina neza ironka amaokaziyo menshi ariko habuze umukinnyi naka ngo yakonkretiza suko Rafinha tarahari neza cyane hari match ishobora gutsindwa ngo naka Barca yatsinzwe hari izina ryabaye nka absence bigaragara ko equipe yabuze kugira ngo ize kuba ikora bya bindi byayo irimo kandi tuyiziko je bana kuranda gwanjira kura Pedri nakagabo bita Rafinha n'umugabo bita Frankie de Jong ni kibazo kuri Barcelona ariko nibikuye ko Barca totsinda ariko muri bwa buryo bwa Barcelona butsindi konvenka Barca kwikora muri buryo nyene cyangwa irasa kuba byaba je bana kuranda gwanjira ntagiye kwanja muri byinshi aya mazina biri kuyabura muri equipe ibuze ama element komeye muri equipe irahungabana ega nico nyene cyo dukene guhuriza ko bwana Robert ubundi wewe nuko wagicuritse gitwara mu zindi nzira asante sana bwana bwana FC Barcelona bakina je collectif Pedri abuze biragaragara ko Pedri tawurimwo biraboneka ko ahantu kwere Pedri nawurimwo ariko nundi mukinyi wese abuze muri FC Barcelona biraboneka ati naka si hari Pedri ashobora kuba arimwo none Pedri arimwo absence ya Lamine Yamal ureka kuyibona Pedri arimwo absence ya Rafinha ureka kuyibona utegeze kubona ati iki kintu kweri iyo Rafinha yari kuba arimwo cari gukunda neza iki kintu iyo Lamine Yamal yari kuba arimwo cari gukunda neza rero muri rusange rero byari byo nyene bwana Robert nuko twamanje guca kure mwabanje kunzungurukana twamanje guca kure ubundi ngira Robert we ya ntawe yuko tari reka tumushusha ubwenge bwana muri dikite tumushusha ubwenge kuko murashusha umutwe hari urayakorera HD nuko rero amwe mu majambo banashaka yabamwe bakiri bariko baratanga ubutumwa inyuma harimo izina rya Daniel yavuze ati tugerageza kuba twikarifye cyangwa dukatisha itike yo kina tukaja mu migwi 8 ya mbere ati turazi neza yuko duteza gutsinda tukanasinda n'ibitsindo vyinshi kugira ngo dushobe kuba
tunaba mu migwi munani dukinira ekipe yitwa Copenhagen. Nimwe kandi ati titwanezewe cyane nuko n'akazi novuga ko kanakozwe hano, ati intumbero yacu nuko ari gushobora kuba tunaronka amashika kuri 3. Mu gihe ku rundi ruhande Hans Flick yavuze amajambo akomeye aravuga ngo ati filime Lopez yari mwiza cyane, ati nanezewe cyane nawe na Dani Romo uko bakinye, ati sinzi uko Pedri ameze, arafise ingorane mu mitsi imbere ariko tuzoraba uko bizonagenda. Ati nivyo vyoroshe gukinira muri no joro, hari hakanye cyane navuga ngo Ibraga aracako nako Ibrage, kandi ni ekipe nziza, abakinyi bayo bubatse neza mu vya physique kandi ni beza cyane mu ma transition rapide. Ati Repatro Lewandowski yakinye iminota 90 yose kandi yagwanye cyane, ati byari byiza cyane kubibona. Ati kuwa gatatu uza tuzokina nka finale. Ayo n'amajambo yitwa Hans Flick yavuze, harimo n'izina ryande rya Filime Lopez, abanakora ibiharuro biba bidasanzwe, ati ni double umugoroba nuvuga ngo wetu siko akajambo mumvuga ko yitwa Filime Lopez ari bivuze neza. Uyu mugabo bita Hans Flick ati bamuwaje ati Chelsea yarondeye Filime Lopez, acababaza ati none ramusinyishije, ati ega ati ramusinyishije umese ko acayicira, ati no, ati bure n'umukinyi wacu hano, ati kandi turamwishimiye ko ari hano, n'umukinyi kandi aradefenda kurere yacu hano muri equipe FC Barcelona. Yes, no katini Filime Lopez bigaragara ko umukinyi kara performinga neza cyane mu buryo budasanzwe. N'umukinyi bigaragara ko yadugije urugero wanashaka buri saison, ariko aradaza atsinda ibizindo uko bikene uko bwije. Reka nakurabere Filime Lopez wanashaka mu nkino ziheruka amaze gukina, ndasara kubanda kwereka ko ari umukinyi kosa ateye ubwoba.